Sheri. Sheri. Kutaryamye. Wabonye amasaha ageze? Wagwaye? Sheri. Sishobora kuronka itiro na gatoya. Umutima uri kunyagiriza ibintu vyinshi cyane. Sheri. Sheri. Urakoze kunshikana hanze. Nagwaye Sheri n'ukuri. Wagwaye gute? Ntubona ko nonze. Ubu nta kayabagu ko kurya nk'ifise, ndaryama nkarara ndarota ngira ivyo mu gihugu vyose. Karaba ariko ntabwo umeze neza bro. Mariage gombishike nabaye igufa. Sheri mbwira rero gahondirega wampabuye ngo urumva ngo hari bitagenda neza ngo vyagoranye ngo ibiki nibiki ivyo bitagenda neza navyo nibiki. Abafite Sheri si birebire cyane ariko byabaye ngombwa ko ndaguhamagara kugira tubivugane ko ndayikubwiye mupenzi wangu kuko no mu rugo bizaba bimeze uko nyene ikibazo nzogira niwe nzotegezwa kugitura kugira twumve ngene cyo genda sivyo. Urako twe twayaze yuko tuzogura intebe minimum nkiza 3 million canke nka 4 million sawa ariko vyangoye gato kandi unyihanganire baby wanje bazikunda gukunda unyihanganire inzo mpigiza 1 million 500 kubera amafaranga vraiment yankihanye cyane siko Sheri ya nawe ntavye impamvu ngaho wewe nakubwiye nti va muri iyi nzu urabona kare wari umusiribateri ifaranga ryawe cyari kirori cyari kuba mu nzu nziza ibiki mugabo urarahira ngo ntiwova ngaha wahoroba urumva iyi nzu mu bisanzwe irazimvye wofuma basi tujya kurondera nk'inzu inzu ya make intebe zozo tukaguriza izimvye rega Sheri intebe tuzoja tuzozijana mugabo kugira inzu kuba mu nzu izimvye ugacugura mu dutebe tw'uburofa naho mfashe ibyo bintu ntabwo bizabisa neza cyambere kimwe ndazi nzaba nambaye neza wankoye neza bazoba abantu bose baberewe twese dusa neza nawe fuma basura binzigereranye nimba twashobora kuronka izo ntebe nawe Sheri reka gushavura hari impamvu vyabaye nkuko umupenzi wangu sije hari impamvu vyabaye nkuko ariko uko biri kose ndazi ntiwidoga Sheri umviza ndakubwire bebe kwanyumva Sheri nukuri wihangane sio jewe hari akantu naguze kandi kakunezera nabonye ababosi beshi bariko baragura ngaho mucara muri quartier Somali nanje cyamvuga ati ko dufaranga ndadufise reka nyene ngende ngura agaparcelle kubera amafaranga yo kuza turaya ku kwezi wumva ku kwezi ngo bakudodorerako nabonye mengo ntivyonezera nayaguze agaparcelle rero wow nuko yo Sheri kutangiye basimbi cyabona kubera ikirego watangiye kumpisha karagasiripirize. Felicitation. Thank you. Ico ni cyambere ngaha ibujumbura urabona niho bufise aho baka akazu kangana na douche na toilette araki wawe ubura umuntu w'umugabo nakore Sheri nta kwisuzuguza je numva menga ico Yesu yagikuyemwe induru ahubwo ni kugura zijya ntebe nyene nzo ndagutererwa mu miliyoni n'inus. Wow. None twisuzuguza ko kanyuma acha ujya nuzaza ko turabazovuga ati nico ndakwemerera vrem. Nico kandi ndanagukundira kuzubona ibintu bikenewe. Asante sana Sheri wangu. Hendi wumva. We nico ndagukundira kweli.
sheri nawe erega iminwe irumye ntebe numire no mu rugo rwanje ni muzimane reka sheri wewe iyo turiko turaganira kenshi canke iyo turi kumwe umva byose nyine umutwe urawuformata nkibagira nico nari marezo wami garuka uri mubi kiwe amusanya konza ewe mubaze ikintu afata ufata iki genzanira amazi ajya aryoshe pana ajya mwibomba ajya aryoshe akanye cyangwa ashyushye oya ashyushye amazi sheri ego yo nzo urumva igihe cyo kwicara cyo kunwa cyo kurya reka ndakirindire shawe nawe uranyica erega sheri kuko Imana ndize gukobesha je ubuntu mfataki na kimwe kisosera gihari no muhira nta peti ndonka ngoma niyumvira ivya mariage bizogenda gute iki ni kuri nibibe nduhuke sheri aho bahungu kawe mengo ntikajya ariko uwo muhungu arajya ahubwo gusa je nabonye imengo ntavyibuha wangu urazi aha je nta misi ibiri ishobora guhera tutari inyama ariko nikajya nikavyibuha nguma mbona mengo kaguma konze sinzi impamvu merci ese gushyuha ngo namarike Sanda kumwesheshe. sheri nawe urabona ngene na peti cihera sheri we nawe uragabura nabi vrema urumva na peti yanje yose urayinyiciye kunwa sasa kunwa maji mama we na mitende bijya byose bwari ububeshi n'ikindi kandi Hey, I'm on the back door. We're not Wake up! Now, some of you are turning more quick up. Urabona je n'umwana uzovyara mu nda Uzosanga hari agafise akaboko kangana karadindiye kubera kari ibicuma mu nda. Ariko sheri uhejeje umushosho n'icayi urazi ingene ubuzima bw'ubuje burabugoye ucuze burabihekereza ngaha vrema muri siporo. urabona sheri ndakubwira ngaho Bujumbura sivyo kuntu tujya neza udakoze siporo no gupfa wopfa aho ushaka uzoza urankanga nico gikaraza cawe. oya sheri erega amasaha aragiye niko mbona mengo nta gahunda yo kuja mu kazi bifitiye ku kazi tugende cyane cyane ku kazi twa dufise konji y'imisi indwi sheri indwi yose none twebwe reka twifate akazi kacu kanya kazi k'abantu bari betere gusa nuko konji y'imisi indwi 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 yose bakaguhemba ata kindi kintu twebwe Reka shetwe akazi kacu n'akabantu bari betere gusa. Reka ndakubise usigare muri ayo makonje ya mama wanje. Wegenda medishusha sha. naho nyene kandi naguhenze kandi kwari ukugira ndabe yuko nshobora kugushikana ngaho
Bema tenda kubaza. Ariko mayina. Basokuru barabivuze ko ntibabeshe. Gukura kwicaza imbwa mu bagabo. Mbega ni hehe wumvise yuko iyo umuntu asinye abasinye ivyo yavutse asanga. Nivyo tuzi neza yuko umuntu avuka ari gusa. Agashika yambara nakarenganyo kabaho ni yapfuye bo muhamvye ari gusa. Ariko mwebwe muca mubuza ngo amategeko ugashupfa yuvuye ukaja gufyakarara mu bintu umuntu yaruhiye yabiri yakuya utazi ingene yabirondeye ukajya kuri gusa ukanya kuri gusa ukajyama kuri gusa ukambara kuri gusa ukisokoza kuri gusa ikintu cyose kuri gusa wagera mu bantu ukavyimbagana ukamengo herira cyane nyemerira ahubwo iyo vyimba nka ya mikate ya 5 ya kera imwe basokuru bahora tugira ushitse mu bantu ukavyimba ukamengo ni ifarini ya roserevi ikwiye ngo narasinye ngo ndi mwene ibintu nyabintu navyo ntuziyo vyazananye ubwo babwita ubusuma bubundi kandi tubiravye neza nyine wesiko niho bavuga ko amategeko aremera kurusha amabuye wowe ukazana itegeko ryemerera umuntu kuza mu bintu atarondeye mbaye uwo mpanuro wo kwivyongonyora buhoro uracari muto uzobibona ujya kuri nosi birasaba kwitonda no kubaho ari we wese kandi ndazirikana nizanye muri runo rugo ariko umenye neza ko burira ariko ntibushikira menshi hora icyubahiro umuntu wibaciye n'ijambo ry'Imana rirabivuga icyubahiro iyo umuntu aciha none uza kubaha imbwebwe z'imbwebwe kuva na kera umuntu atiha icyubahiro ntaco bapfa bamuhaye mbe bajya bata mu gisuma nyenzi baba bihaye icyubahiro hari ico babagira bajya abakobwa bahora batwara mu ruzi inka zikabakandagira nta cyubahiro rero baba bafise umviza nkubwire vyose birakoreka kandi biraronderwa ushaka kubaho no wari we wese icyubahiro akironderera bitabaye ivyo naho umworo n'ivyatsi ntibimwinzira urakoze cyambere kimwe ndabashimiye kuri uno mwanya kuba mwawuduhaye navuga nti Imana bishimirwe nkuko nabahamagaye ntabwo ari umunezero urenze nabatumiriye ngo muze kunwa muze guserebura nkuko vyahora ariko n'ikibazo mfitanye n'umugabo pare umuhungu wawe yananiye ku buryo ntarimo ndiyumvisha urashobora kwibaza turi mu nzu y'impangano je tukibana yambwiye ko afise akazi kinjiza amafaranga menshi arampenda ko afise parasera
arambwira ibyiza afitiye muri ino si bitagira uko bingana ariko agaragara. Nagomba umumbarize je ukuntu yagiye kunshuka aba yarandeka nkigumanira ubuzima bwanje none ubu karashize ingano. Jewe turacyara abageni ibingora ni vyinshi. Aze yirirwa aryamye nanjye nze nirirwa ndyamye turi inzu y'abandi ngaho Bujumbura ikintu cyose ni ku munzani n'ibintu byarazimbye. Mumbonera ubu buzima je ngiye kubana nawe bumeze gute bwitwa ngwiki. Je nziza ndazinduka ngenda mu kazi nawe yirirwa aryamye ari umuntu w'umugabo ari ngaha. Yari gupfuma mbwiza ukuri hakiri imbere ko atakaza afise ivyo yanyizeza ko atabihari tukareka gupanga inzu izimbye y'amahera nk'aya. Turi mu nzu nk'iyaba boss kubera ikiyemeye ko tujya mu rugero rw'aba boss ubwo boss tutarabushikamo. Numva narambiwe cyaho ngeze mu ngo nopfuma nisubirira muhira. Okay. Bon, reka natwe ikintu cya mbere tubanze tubashimire kuba ikibazo cabaye mutabanje kwigaragaza ngo mwihamenyo y'abatwenzi, kuko n'ubundi baca umugani mu Kirundi ngo agahuzu gacafuye kamesurirwa mu muryango. Hama ntaraduga ku ijambo Deni, ivyo bintu umugore wawe yahejeje kuvuga nivyo? Nyakubahwa pale wanje nukuri umugore wanje ntandenganije mu vyo yavuze vyose, ariko usanze uzi yuko ubuzima bwo ngaho Bujumbura bugoye. Haraho nyene umuntu arondera bikanka, kuko nk'ubu kazi nari mfise banyirukanye ifise na credit ntari bwamare kuriha, kandi iyo credit nari natoye amafaranga menshi yahereye iwabo nyene nja kumukwa. Rero ubuzima tubayemwo jeno ama rero ico nshaka ndagutumye ko ngaha shaka tuganire kwa bino bibazo tugize mu minsi tubihereze ngaha bihere uronka amahoro nanje ndonka amahoro. Ibintu byo kuryana umengo turi bihere bihuriye mu matera hamwe umengo tukaryana ukamengo ntaco duhuriyeko. Urazi ko hagera igihe mba nkeneye gutaha nkumva maganya nibutse umuriro ngomba ntahemwe, birambabaza. Hasigaye hagera igihe njyama nkatangura kurota nabi. Urazi kurota uwo mubana mu nzu ari wagomba gucumite ukuntu bibabaje, nkaza ndarandagangabuka. Rero ico ndagusaba ibi bintu biherere ngaha uronka amahoro ndonka yandi. Ibintu vyo kuguma dushirana nk'ibingira bihere. Sinzi nawe ico wivuga. Okay. Nivyo. Ndumva ari vyiza cyane. Ndumva ari indi ntambwe uteye. Ariko kandi je nta kibazo mfise. Kibazo kiri wawe. Jewe ndazirikana neza ko amahoro nkenera ntigira ndayaronka muri runo rugo. Ko nzi neza ko ivyo runo rugo ndabikora neza. Hari umunsi wambara impuzu itagoroye. Sindakumesera buri munsi. Aho uryama se je ndahasasa. Ariko ni kubera iki uri kumbona kumenga je nakubereye umuntu mubi. Umenga ndikigeragezo kuri wewe. Ubwo rero niba ushaka amahoro yaheri wawe je nta kibazo. Ahubwo jeho ndayakeneye gusumba ko umutima wanje uratuntuye. Umutima wanje wampani intimba, intuntu n'akabonge. Nibaza igituma naje muri runo rugo. Ubwo rero niba ushaka ko twumvikana tugasenyera ku mugozi umwe reka turonderana ayo mahoro. Umbone nk'umuntu ntumbone nk'igikoko. Ibisigaye je ndibaza nta ngorane n'imwe. uko novuga ati nihangana uko biri kose bizogenda neza.
ivyo vyo kuvugana byo kuba ibintu nashobora kuba narabihombesheje ivyo bishikira bose. Rero jewe namusaba yuko yonyihanganira hanyuma tukaraba ibiri imbere ko bizogenda. Hama imbere yuko ngira icyo nshikirije reka mbaze mpijambo Marene agira icyo ashikirije. Sha yatari kweli. Ibintu byabo bigoye ariko ko twahashitse turabitorera umuti. Okay. Ikintu cya mbere nobanza kuvuga, urabona mu rugo iyo uri inyuma y'urugo uvuze nk'ubu urabona ngaha anye turi mu nzu ugiye inyuma ya portail hariya urashobora kubona inzu isa neza, urashobora kubona urugo ari rwiza ariko ugasanga ibiberayo ni umucanwa. Nimwe bavuga ati ibi bihome tubona ibi binyegeza vyinshi. Nta muvyeyi ashobora gushigikira yuko umwana we wasambura kiretse umuvyeyi w'igipfu. Babavyeyi bakunda amaronko, babavyeyi basambuza abana bafise motife y'ikintu runaka babarondera baharanira. Deni uyo ni umugore wawe, ariko ivyabaye vyarabaye, nimugahagarare ku vyaheze. Ahubwo ikibazo nimba cabaye ni kuraba ingene gishobora gutorerwa inyishu. Madame Deni, imbere y'umukozi w'Imana wibuke yuko warahiye imbere y'amategeko n'imbere y'Imana mu rusengero uvuga yuko muzobana mu magorwa no mu munezero. Mugera muri mu bibazo, uyu ni wari umwanya wo guterana imirarwa, ahubwo wari umwanya wo gufatana mu nda. Bo nivyo ndabitahura, ariko kuvuga ko ingona ziri wanje aho urambeshye cyane. Ego uramisira kandi ndaryama hashashe neza mama. Nukuri ivyo birangyohera kandi birantimbara, nubwo rimwe rimwe ntabigushimira, ariko nawe uri umuntu akuze. Ubu neza nawe nturicara ngo wige wumve igituma tuguma dushwana. Nubu nturabona ico je nawe dupfa, nturabona ikibazo aho kiri. Nk'umuntu akuze nturitahura ngo nawe ubone aho ikibazo kiri neza. Nivyo ntushobora kukimenya kuko amaso yera ntabona neza, kandi ayo maso aruhisha ubwonko kuko ntashobora kuyafasha gufata umwanzuro neza. Umbabarira iyo ndiko ndavuga umengo ndiko ndagukayira, umengo ndiko ndagutuka, ntaba ari jewe. Hari ibintu ndaba nanje nkumva ndadunduye mu mutwe bikananira kwihangana, nkumva nobanza nkasaba n'Imana ikababarira kugira mbanze ntuko uwo muntu vyega. Nawe uri umuntu urazi ubwenge, nivyo ugenda wibonera. Wosigurira gute abakobwa batarusa ubwiza bwo ku mubiri bamwe twita babi, ukuntu bafata ibintu vyabo bakabishira ku murongo neza, ugasanga ibintu vyabo bitonze ku murongo, ndetse n'imigambi yabo imeze neza, ndetse ibintu vyabo vyose baragerageza ntibitikure mu buzima. Ari na usanga intebe bicayemwo atayo bari baberewe. Ariko ibi abo twahora twita ngo nibirezi, bamwe twahora twita ngo basa n'irirenga, ugasanga imikoshi niyibiruka inyuma. Umviriza ndeke kwirirwa ndakuraza ku kabagende. Iki kibazo nawe ndakwiguhaye mu ntoki, ugenda ukigeko nk'umuntu akuze, unyigeko nawe wigeko neza na neza, uzotora umuti w'ikintu dupfa neza, hamugikemuye uzoshuza tucicarire tukigeko neza, aho tuzobana neza mw'iyi nzu. N'ayandi ho ukiri muri ivyo tugiye kubana nk'inkoko n'akagomba mw'iyi nzu, hamwe unyobego wariwe. Sha uguriwe neza kweri ntiyongeza n'akagaye karagwira.
ariko mana kubera iki waturemye uko umuntu aravye yavuye azi ngo aje kurondera amahoro agafata ivyiyumviro vyiwe akabishira ku mwanya agakora ico umutima we ushatse atagahato n'ubwenge bubikunze yashika ngo aje mu rugo ngo akeneye kuronka amahoro ariko rukabumubera umururazi uru n'urugo naje mushanye n'umuriro kumenya ndi muri gehinomu mana jewe nta muntu numwe ntubaha muri runo rugo n'isafuriya ntawe nubahuka ikiko cucu ndagitinya ariko buri gihe nama ndi umuntu mubi muri runo rugo nta mahoro nigera ndonka muri runo rugo naje gukora iki kwico naje ndondera ntarigera ndakironka birutwa naho narindi nari ntekanye byo rugo rurandamye niko ndeba nkigira mukaraba ikibazo aho cyameneye mu kwinjira mukaraba ingene mushobora kugitatura. Niyo mpamvu bwa mbere navuze nti ndabashimiye gose kuba mutabanje kwiha rubanda amenyo y'abantu. Erega pare woba wumva mengo biroroshe. Erega je ivyo ntivyari bibi kuvyumva cyo kumutahura. Nuko yambeshe. Ururibaza w'umuntu ashaka kubesha ngo arafise parasera ata n'inkoko azabikije ku mubanyi. Agaca mbwe ngo arafise parasera. Nubuzi azi yuko bwaheze. Tene afise ni deni. Iryo deni umva rizoshagishyurwa gute. Pare nyakuba pare. Nawe urabizi. Frema umugore wanje naramukunda kandi nundi ndamukunda. Niba ushobora kuba namubwiye yuko hari parasera no bafise nuko nashaka yuko nanje ndamuronka umugore wanje. Undonkumbeshe ndakubwiye ko ikinyoma cyubaka habo kirabomora. Oya reka kumurenza itura nta soni. Marene nawe murakunda ibintu muharwa nuko ubwo buribwe bundiko butari wanyu. Sawa ndakumva kandi ndagutahura. Erega ngaho ubumara maje. Ucumenga naco nigeze nkora. Madame. Ico nosaba ikibazo nimba cabaye. Ndasubiye kuri rya jambo nyene. Nimugume muterana iminarwa. Ahubwo murabe aho vyapfiriye. Habari umuntu ahera kugira abidadanure. Nukuvuga arisiguye neza avuze ati jewe nimba vyarashitse nkamubesha ko mfise amaparcelle kumbure n'ibindi nuko namukunda nashaka kugira ndamurekipere ndamutwara mutahure kuko kumbure harige iyaza kuza akubwiza ukuri harige utari kumwemera ko inkundo z'ubu ziragoye nabu baragoye. Harige wasanga uriko wiruka inyuma n'abafise imiduga wiruka inyuma n'abafise ubuzima ukomakomeye. Hama nawe akacaza avuga ati Jeff sama parcelle afise ibiri kugira akurekipere. Ico nimukirandira ko cyane. Ni nayo mpamvu mvuze nti muharirana nimugire muharirane nimba ari vyabaye mu bigarukiriza onye. Hama icabaye nyamukuru uvuga yuko yakubeshe ngo afise amaparcelle umaze gushika mu rugo amanyama parcelle urayabura mu nyuma ngo yarahombesheje ivyo ahora dandaza bo ikindi ngo yirigwa ajyamye mu nzu ngo nahaguruka aje kurondera akazi. Ico nababwira cyo kimwe akazi yo gatanguye kaba gahetse kandi mu gihe umuntu adafise akazi nta mpamvu yo kumuraba nabi kuko siwe ntashobora kukiha ko kazi. Urashobora guhaguruka aje kurondera akazi ibirato bikagutobokera ko atakuronse. Niyo mpamvu navuze nti iyo umuryango umwe wugaye Imana iba yiteze kukugurira urundi muryango. So kuri cyo twabasaba yuko mwoshikama ukagira urukundo. Ikindi mukareka kuza murabeshanya. Mu rukundo umaze gutangura kubeshanya sekero uba rusambutse. Nkuko muduhanuye numva ibintu byingo bitoroshe.